Ako n'akanyamuneza karangwa kuri Centre Jeune Kamenge aho kaminuza y'umwizero wa Afrika bari baramutse bafise igikorwa ngarukamwaka c'inkino n'imico kama kuri uyu wa gatatu igerekezo rya 5 Ruhuma ku kibuga c'umupira w'amaguru ndetse n'ic'umupira w'amaboko basketball. Umupira w'amaguru urukino rwahuje kaminuza y'umwizero wa Afrika Université Espoir d'Afrique na kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika Université du Lac Tanganyika. Intsinzi ikaba yatahukanywe na kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika ku bitsindo 2-0 byose byatsinzwe na Munezero Emery. Ica mbere agitsinda ku munota wa 18, ica kabiri kaba cabonetse ku munota wa 48. Mu gihe mu mupira w'amaboko umugwi w'abariko barasozera igice ca mbere muri kaminuza y'umwizero wa Afrika batsinze abinjiye mu mwaka wa nyuma muri iyo kaminuza nyene ku manota 71 ku 62. Tukabibutsa ko iki gikorwa kibaye mu gihe kaminuza y'umwizero wa Afrika iriko irigina yubire y'imyaka 25. Umunsi wa gatanu igenekerezo rya ndwi Ruhuma hakazotangwa impapuro z'umutsindo ku ncuro igira 20. Ibi bikorwa byose bikaba byari byatewe iteka n'umuyobozi wa kaminuza y'umwizero wa Afrika Reverend Dr Servilian Nitunga.